Ndabifurije igicamunsi cyiza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye abari nga mu gihugu cacu c'u Burundi abari muri Afrika ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika ndetse n'andi hose turabahaye ikaze nga kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane aba yihuta adafise ivumbi na gatoya abari karavugwa mu bikomeje kugenda biravugwa cane mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini twibanda ku makuru abari karavugwa cane mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mwese abatwumviriza aho muherereye hose na amakuru rero by'umwihariko akomeye cyane akomeje kugenda aradushikaho muri uno mwanya ku gicamunsi cyo kuri uya gatandatu ku igenekerezo rya 14 ukwezi no kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024 turabahaye ikaze dore ingingo nkuru rero turaza kugenda by'umwihariko tugarukaho mu minsi mike yiheze rero nibwo haje kugenda haravugwa amakuru ababaje cyane by'umwihariko y'urubanza cyangwa se y'uyu mugabo yahoze ari umwe mu badogiteri bakomakomeye cyane ndetse akaba ari umwe mu bantu bagize uruhare mu kubaho kw'ibitaro bya Kira Hospital nga mu gihugu c'u Burundi. Urubanza rwa Shabab rero Dr Christophe Essa Sahab rero by'umwihariko rwari rwarananiranye ndetse mu minsi iheze ubwo yageragezaga kuba yo kwitaba urukiko cyangwa sentare byarangiye binaniranye kuba yoburana biza kurangira bemeje yuko agomba kujyanwa mu ivuriro akaba yajyanywe mu bitaro bya leta bya Royal Karedi biri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura we yahoze arongoye ibitaro byiza cyane bya mbere nga mu gihugu c'u Burundi bya Kira Hospital ntiyashoboye rero kumara umwanya wose by'umwihariko wo kumviriza muri sentare yamuha abumanuko bwa Bujumbura nk'uko byakomeje kugera biratangazwa amakuru ababaje cyane nyuma y'amasaha make yagejejwe kwa muganga yaje guhita ajyanwa asubizwa mu ibohero ryiwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa ndetse amakuru yihuta avuga ko yoba yamaze kugenda arashira mu mwuka. Hari bamwe mu baharanira agateka kazina muntu nga mu gihugu c'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza neza ko ibi byose byari mu mugambi wo kumuhitana ndetse no kumurangiza mu nyuma y'iko rero by'umwihariko General Neva iyo bafise gahunda yo kugerageza guhitana abantu bose atekereza ko baba bafise uruhare mu gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Biravuga ko rero by'umwihariko yoba yarafashe ingamba yo kureka kugwanyana kugangana nabo ariko kandi akaba yarabashyireho ibihano bikomakomeye cyane. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko ibi ngibi ari uguhonyanga agateka kazina muntu mu nyuma y'uko uyu mugabo yahoze by'umwihariko afise ijambo rikomakomeye cyane by'umwihariko bikomeje kugenda abibabaza abatari bakeya mu nyuma y'uko yaje kugenda arapfa ariko kandi abandi bakaba barikomeje kugenda barababazwa uburyo yaje kugenda arakugwa by'umwihariko ku gitanda cyo kwa muganga akirimo na serume ariko akaza kujyanwa mu ibohero ryiwe nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira. Amakuru avuga ko General Neva rero yaba atakizera abantu bose bigeze gukorana n'umuhisi by'umwihariko n'umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze atwara igihugu c'u Burundi. Bivuga ko uyu mugabo rero by'umwihariko wigeze by'umwihariko kugurura bino bitaro ari kumwe n'abandi bategetsi bakomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza by'umwihariko yaba ari umwe mu bari bafisanye imigambi ikomakomeye cyane n'abarimo General Guillaume Bunyoni ndetse gushika ubu ngubu bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane bakoze ku leta cyangwa se ku buyobozi bwa Petero Nkurunziza bakiri mu buyobozi nga mu gihugu c'u Burundi barafise ingorane zikomeye cyane. Amakuru y'umwihariko yihuta aravuga ko uyu mugabo yiwe yamaze kugenda ashira mu mwuka cyangwa yiwe yamaze kugenda arapfa icakora na makuru tugikomeje kugenda turondera. Turagaruka by'umwihariko ku byaranze urubanza atabashije kuba yoburana tugaruke no kwijyanwa ryiwe by'umwihariko ryo gusubizwa mu ibohero ariko kandi turaza no kwibanda ku buryo by'umwihariko byari bimeze ubwo yari ari kumwe na Petero Nkurunziza ubwo bugururaga ku nshuro ya mbere ibi bitaro biri mu bitaro bikomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi bya Kira Hospital. Turerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane akomeye cyane amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya arakomeza kugenda adusomira ndetse anagaragaza neza ko by'umwihariko i Rwanda mu gihugu ca Angola hateranuye inama ikomakomeye cyane inama rukokoma bivugwa ko by'umwihariko ari inama yaje kugenda yitabirwa nabo ku ruhande rwa M23 nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni inama kandi irimo intumwa zo ku ruhande rw'u Rwanda intumwa zo muri Kongo n'izangora ariko akaba hiyongeyemo n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Aya namwe mu makuru kandi akomeje kugenda aratungura abatari bakeya ariko byose bikaba biri mu mugambi wa President Joao Lourenço yarashyize imbere wo guhangana ndetse no kugerageza kugarura amahoro n'ituze muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabifuriza kumererwa neza abatwumviriza bari ijya nino hose ku isi. Reka nkwibutse nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri nabonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5 ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Upyonde ko hirya gatoya hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bajye barakubwira abaguye notification cyangwa notification bakumenyesha neza yuko dushizeho ikiganiro gishasha. Turabahaye ikaze mwese abatwumviriza amakuru yacu, reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye cyane abari begereye ibohero uyu mutama yarari mu by'umwihariko baragaragaza neza ko yamaze kugenda arashiramo umwuka. Ni mu nyuma yuko aherutse kuvanwa kwa muganga igitaraganya by'umwihariko atari yonakira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira abivuga. N'umwe mu bagabo bari bafise ijina rikomeye cyane, bari bafise ubushobozi bukomakomeye cyane ngaho mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akabazwa kuba yarigeze kurongora ibitaro bya Kira Hospital nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Yaramaze imisi afunzwe ariko kandi yagirizwa kuba by'umwihariko yaranyereje cyangwa yaranyuruje umutungo w'icyo kigo cyangwa w'ibyo bitaro, ariko kandi abandi bakavuga ko ari ukugerageza kumugereka ibyaha bikomakomeye cyane. Ni mu gihe andi makuru ku ruhande avuga ko rero by'umwihariko General Neva yoba yaratahuye amakuru yuko abantu bose baba barakoze by'umwihariko ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza bo bashaka kongera kwisubiza ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nawe akaba yarafashe gahunda yo kugenda agwana nabo. Muganga Christophe Sabo rero yaragwajwe by'umwihariko n'umuntu umwe rero ari nawe afise uruhusha rwo kwinjira muri ico cumba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko, ariko kandi amakuru twabashije kugenda tumenya nuko mu nyuma y'uko yaramaze kugenda agerageza kwitabwaho n'abaganga mu masaha make yaje kugenda ahita asubizwa mu ibohero ryiwe atari yanakira akirimo na serumu. Uwo yahoze ari umuyobozi mukuru rero w'ibitaro byiza cyane mu gihugu cy'u Burundi bya Kira Hospital yashikanywe muri ivyo bitaro byo mu Kamenge hari by'umwihariko ku munsi w'ejo haheze by'umwihariko inyuma y'umutaga by'umwihariko yaravuye mu ntahe aho yari yarengukijwe ariko kandi atashoboye kumara umwanya na mutoya. Dr. Sahabo kandi yararengutse imbere ya sentare nkuru cyane y'igihugu yamuha afise intege nke cyane kubera ingwara agwaye cyane ya asima imurembeje, hamwe rero n'ivumbuka rinini cyane ry'umurindi w'amaraso amaranye indwi. Ibohero by'umwihariko rya Ruyigi rero ntiryashoboye kumuvuza, niko rero umwe mu baburanyi biwe yaje kugenda aradutangariza. Amaze gufatwa rero by'umwihariko n'ibyoya byinshi cyane inyoko by'umwihariko akadahanwa, muganga Sabo rero ntiyashoboye kumara urubanza yarungikishijwemo by'umwihariko sentare yaciye hagarika iyo ntahe, niko rero uwo mushingwamanza yaje kugenda aratwemerera. Muganga Christophe Sabo kandi yari yavuye mu ibohero rikuru rya Ruyigi ubuseruko bw'u Burundi kari mu gitondo, kandi by'umwihariko bitari biteguwe kubwa bamwe rero by'umwihariko mu masoko, ariko ayandi masoko abona ko yarazi ko azorenguka cyangwa ashobora kuza kuburana. Ejo ku munsi w'ejo by'umwihariko by'umwihariko yaragiye kuvugana n'urongoye ibohero rikuru by'umwihariko, ntakeka ko by'umwihariko yari azi ibiciye kuri telefone ko rero arenguka, ariko kandi yahisemo kubinuma. Bivuga ko kandi namwe rero mu masoko yo mu ibohero rikuru rya Ruyigi avuga ko uyu mugabo yarariko aranakorerwa iyicarubozo. Mu mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari yemereye by'umwihariko ubwiwe ko ari we yafunze Sahabo. Urubanza by'umwihariko rwugururijwe ku igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2024, ariko kandi abahinga mu mategeko y'u Burundi ndetse na mpuzamakungu bavuga ko ifungwa ryo by'umwihariko ari ikimenyetso ceruye kikoreshwa ry'ubutungane nga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi amakuru ababaje cyane yakomeje kugenda aradushikira muri uno mwanya nuko uyu mugabo yoba yamaze kugenda arashiramo umwuka. Dosi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara mu nyuma y'ibyo ngibyo byakurikiyeho, muganga Christophe Sabo rero yaje guhita asubizwa mu ibohero rya Ruyigi by'umwihariko naho amagara yiwe amutitse. Amakuru dukora by'umwihariko mu ibohero rya Ruyigi aravuga ko muganga Christophe Sabo rero mbere yuko aza kugenda arashiramo umwuka yaje gushika mu ibohero rikuru rya Ruyigi by'umwihariko hafi igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo, hari haheze amasaha make cyane bamukuye mu bitaro aho yarari ku musego nk'uko biko biratangazwa.
Muganga Christophe Sahabo kandi yasubijwe mu ibohero rya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi bikozwe n'igendereza ry'u Burundi. Bivugwa ko kandi yaracungerewe yarari kumwe n'abajejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi igihe yashika by'umwihariko yinjijwe mu kumba afungiwemo by'umwihariko n'ubu niho yaje kugenda arapfira mu Burundi. Kandi by'umwihariko amakuru akomeza kugenda adusumira by'umwihariko twakwiye mu ibohero rya Ruyigi mu gihugu cy'u Burundi. Amabohero arafise amavuriro cange se aho bakurikiranirwa n'abavuzi. Mugabo uwo yahoze arongoye ibitaro byiza cyane bya Mirenga mu gihugu cy'u Burundi aribyo byacira hospital ntiyigeze arajyanwa mu ivuriro hamwe na gatoya. Nk'uko bikomeje kugenda biravugwa bamwe mu bacungera iryo bohero bavuze yuko by'umwihariko bari bavugaga yuko ashobora kuzivura we nyine ngo ni umuganga, niko abategetsi baho ngaho bibaza ndetse banavugaga. Niko rero umufungwa wo muri Ruyigi umwe yivugiye n'akababaro kenshi. Muganga Christophe Sahabo kandi yari hari haheze amasaha make cyane nyine akwiye ku musego aho yari ku bitaro bikukira by'umwihariko bya kaminuza byo mu Kamenge byitiriwe umwami Karedi nk'uko biko biratangazwa. Abaganga biwe rero bavuze n'umubaro mwinshi bati muganga Christophe yakuwemo amaserumu atarahera ajanwa ubwo nyine muri Ruyigi kandi by'umwihariko ari indembe hari kuri by'umwihariko hari kuri uyu wa gatanu uheze nk'uko biko biratangazwa. Yari yajyanywe rero kwa muganga mu nyuma yaho nyine byankiye ari imbere ya sentare yarengutse kubura by'umwihariko biza kurangira yongeye gusubizwa ahangaho by'umwihariko mu kumba kiwe aho yari afungiwe. Bivugwa ko by'umwihariko bari baje kugenda baramusura abo mu muryango wiwe mu nyuma y'uko nyine yaramaze kuba yosubira aho ngaho mu ibohero, ariko baza no gutungurwa no gusanga yoba yashizemo umwuka. Aya ni amwe mu makuru by'umwihariko akomeje kugenda aranyuranyuramo ku mbuga ngurukanabumenyi, ariko kandi abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko urupfu rwiwe ndetse byose byaragizwe n'uburangare ndetse n'ubutegetsi bubi cyane by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biradusumira cyangwa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda by'umwihariko kandi akomeza kugenda aradusumira aragaragaza neza ko uyu mugabo yarahoze afise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Hari n'abatajya umunwa bavuga ko rero General Neva yaba ariko aragerageza by'umwihariko gushaka by'umwihariko kwivugana ndetse no gusoza abatavuga rumwe nawe ndetse n'abandi bafatanyije kurongora igihugu cy'u Burundi ariko bahoze ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Kwigenekerezo rya gatatu ry'ukwezi kwa gatatu mwaka 2015 nibwo Perezida Petero Nkurunziza yuguriye ibitaro bya Kira Hospital nk'uko abantu bakomeje kugenda babibona. Hari harimo abantu barimo Onesme Ndowimana yararongoye ishirahamwe rya Sokabu, rimwe mu mashirahamwe rero ya leta yashinze umutahe muri Kira Hospital. Perezida Nkurunziza Sabine Ntakirutimana yari umushikiranganje w'amagara y'abantu. Muganga Christophe Sahabo rero nawe yatanguje ibyo bitaro, akaba ari no mu bantu bari babiyoboye mu misi iheze mbere y'uko afungwa. Ubwo wari umunsi umunezero cyane, abari ngabo by'umwihariko bose barashimiye muganga Christophe Sahabo rero yafatwa nk'akarorero mu gutanguza ibitaro byo ku rwego mpuzamakungu. Christophe Sahabo rero yari yize mu Busuwisi ibijyanye no kuvura amaso maze agaruka mu Burundi, mu gihe abahinga nkawe rero benshi bashima kwigumira hanze bagahembwa neza. Yongera arondera bagenzi be by'umwihariko b'Abasuwisi bazana imitahe, yongera abyumvisha amwe rero mu mashirahamwe ya leta maze bubaka ibitaro biciye imiliyoni 208 z'amarundi hari mu mwaka 2015. Muganga Christophe Sahabo kandi amaze imyaka 2 n'igice rero nyine yaramaze imyaka 2 n'igice mu munyururu. Ubutegetsi bufise rero intumbero yo kumunyaga ibitaro bya Kira Hospital nta mabi atabonye muri iryo fungwa. Muri ino ndwi rero iheze ibara ryaraguye cyane mu kwa kabiri uheze rero by'umwihariko kwigerekerezo rya 10 kwezi kw'icenda mwaka 2024
cyane. Christophe Sahabu rero yaritabye sentare nkuru cyane ya Muha, yazinduwe mu gatondo ka kare cyane amanukanwa n'inzego zijejwe iperereza avuye muri Ruyigi muri gereza nyine, ageze imbere y'abacamanza byaranse nyine uko nakomeje kugenda bivugaho, byaranze yuko aburana, yarafashwe adahwa by'umwihariko agira ibizunguzungu, hanyuma rero yikubita hasi. Mu nyuma y'amasaha abamuburanira rero basaba yuko ajanwa kwa muganga. Muganga Sahabu kandi yahavuye ajanwa mu bitaro bya Korika Redi by'Ibujumbura, naho rero nyine nta gahenge yaharonkeye by'umwihariko akaba aribwo yaje kugenda ahita ajyanwa n'abakozi bajejwe iperereza bamusanze muri ibyo bitaro, barandura amaserumu yari amurimo, by'umwihariko baramugandaguye bamusubiza muri Ruyigi. Abaganga basigaye rero bamanjiriwe bibaza ingene ibyo bintu byoba biriko birakogwa. Iyo muganga Christophe Sahabu rero yigumira Iburaya by'umwihariko ntaba ari muri ibi byago byose byaje no kugenda biramuviramo urupfu. Iyo aza mu Burundi rero agasaba akazi nk'abandi, akirinda umugambi uhambaye cyane wo kubaka ibitaro by'akarorero by'umwihariko bya Chira Hospital, ubu ngubu aba ari mu biwe icaha by'umwihariko cabaye ico kwiyumvira ineza y'u Burundi. Yaje azanye umugambi wo kuvura neza abandi, none nawe ntafise rero uburenganzira bwo kwivuza nk'uko bikoro yatangazwa. Amagambo amwe namwe ni amagambo y'akababaro akomeje kugenda aratangazwa na bamwe mu banyagihugu mu gihugu cy'u Burundi, bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza ko by'umwihariko bitangaje ndetse ari n'akamaramaza kubona muri kino gihugu umuntu nk'uyu aba yarakoze ibikorwa nk'ibi ngibi byiza by'ingirakamaro, ariko akaba arimo kugenda yitugwa ibintu nk'ibi ngibi. Hari bamwe badatinya kugenda bagaragaza neza ko General Neva ari umwe mu bantu b'abicanyi bakomakomeye cyane, ari umwe mu bagizi ba nabi, ndetse by'umwihariko bamwe bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza ko badashobora kuba botekereza ora cyangwa se bamujya inyuma mu matora yimirijwe mu myaka iza. Hari bamwe bagaragaza neza ko by'umwihariko CNDD-FDD yongeye kuba yoronka ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi byaba ari akamaramaza, ndetse by'umwihariko byaba ari ibibazo bikomakomeye cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira i Rwanda mu gihugu cangura harateraniye inama ikomeye cyane, aho u Rwanda na Kongo byaje kugenda birahurira mu bindi biganiro. Leta y'u Rwanda n'iya Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 14 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 baje guhurira mu bindi biganiro by'inyabutatu bigamije rero gukemura ibibazo bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hagati y'ibihugu byombi. Ni ibiganiro biri kubera i Rwanda muri Angola nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ku ruhande rw'u Rwanda byitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Minisitiri Nduhungirehe kandi mu butumwa bwiwe yanditse ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ibi biganiro biri kuba ku nshuro ya kane bigahuza intumwa z'ibihugu bishika muri bitatu, u Rwanda, RDC ndetse na Angola. Kugeza ubu ngubu zamaze kwerekana rero by'umwihariko umwuka wubaka, by'umwihariko birubakira by'umwihariko ku bikorwa by'ingenzi byagezweho, ndetse n'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'abakuriye ubutasi mu ngeri zigiye zitandukanye kuko biko biratangazwa. Guverinoma ya RDC kandi biciye muri Minisitiri w'Itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba Minisitiri w'Itumanaho n'itangazamakuru Bwana Patrick Muyaya araherutse gutangaza ko ingingo zirimo by'umwihariko ko ingingo zirimo gusenya umwari wa FDLR ndetse no gucyura ingabo ariyo zimaze by'umwihariko igihe ziganirwaho i Rwanda. Ibi yabivugiye mu kiganiro ari kumwe n'abamenyeshamakuru ba televiziyo y'Abafaransa France 24. U Rwanda rurashinja RDC kandi kuba ruramaze igihe rukorana n'umuhari by'umwihariko wa ugambiriye guhungabanyiriza umutekano, by'umwihariko nayo ikarushinja gushyigikira umuhari wa M23 umaze imyaka irenga 2 mu ngwano n'ingabo z'icyo gihugu ca Kongo. Amakuru avuga ko kandi hagati y'igenekerezo rya 29 na 30 Kanama abakuriye ubutasi muri biriya bihugu uko ari bishika kuri bitatu barahuriye i Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda, aho ngaho mu burengero bw'icyo gihugu mu nama bemeranyijemo kandi uko gahunda yo gusenya FDLR igomba kuzokorwa, ndetse zinategura raporo z'umwihariko zasabaga gushyikiriza abaminisitiri bo muri ibyo bihugu byombi.
ibiganiro vya Rwanda kandi byatangijwe na Perezida Joao Lourenço by'umwihariko mu mwaka wa 2022 ubwo umwuka mubi cane watutumbaga mu mubano w'u Rwanda ndetse na RDC, umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse na FDLR ni izingiro ry'amakimbirane by'umwihariko y'ivyo bihugu akari navyo bikomeje kugenda birafata indi ntera cane. Mu gihugu ca Uganda haravugwa inkuru y'akababaro cyane abajenerali bashika kuri babiri baje kugenda barapfira mu mpanuka. Brigadier General Richard Frank Katende Kayambade ndetse na Brigadier General Freddy Twinamasiko bombi bo mu ngabo za Uganda UPDF barapfuye bazize isanganya y'imodoka. Muri Nyakanga umwaka uheze rero nibwo Brigadier General Kayabande rero n'abandi basirikare bakuru barimo General Kare Kayihura rero wigeze kurongora polisi ya Uganda bari bashyizwe mu kiruhuko c'izabukuru. Brigadier General Freddy rero bapfanye nawe yarakiri mu kazi, akaba yari umuyobozi ushinzwe amahugurwa mu ngabo za Uganda zigwanira ku butaka. Inkuru y'urupfu rero rw'aba bajenerali bombi yemejwe n'umuvugizi wungirije w'igisirikare ca Uganda Colonel Deo Akiki nk'uko biko biratangazwa. Uyu mu butumwa bwewe by'umwihariko yanditse ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter yaragaragaje ko kuba aba basirikare bombi rero bapfuye mu nyuma y'iminsi mike Uganda itakaje Sahara rero Mateke wahoze ari umunyamabanga wa leta ashinzwe ingabo ndetse n'abazihozemo ari igihombo gikomakomeye cyane kuri iki gihugu ca Uganda. Yaragize ati ni gute twakwitega kumva iki gihombo mu gihe gito cyane nk'iki ngiki, by'umwihariko umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo Honorable Sahara Mateke, Brigadier General Retired Kayabende ndetse n'umuyobozi wacu ujejwe amahugurwa mu ngabo zirwanira ku butaka Brigadier General Freddy Twinamasiko bakoze isanganya bose bagiye gutyo. Imana ikomeze imiryango yabo kandi n'ibihe byose ibashe kuba yubafasha. Amakuru avuga ko kandi bari abasirikare bombi bapfuye by'umwihariko ejo kwa gatanu ubwo by'umwihariko imodoka barimo ifise plaque ya H4DF ibihumbi 258 by'umwihariko yakoraga isanganya. Ni impanuka yabereye ahitwa Rukaya rero ku muhanda uhuza imijyi ya Kampala ndetse na Masaka nk'uko biriko biratangazwa. Mu gihugu ca Uganda hakomeje kugenda haribonekeza amasanganya akomakomeye cyane aturuka ku binyabiziga ahanini biterwa n'ibinyabiziga byinshi, ariko kandi bakaba bavuga yuko by'umwihariko bigoranye kuba ibihugu canke abapolisi bashobora kuba bogendera